ibezeho mugabo ndamukure uwo nzana ameze uko nyene acavuga ngo wahururira he ngo wahururira he ashasiga muhaye romise reprise muri manje ndabizi ntibashobora kundevuarira aho bononera none kubera iki bebene irashaka kuvuga ngo ikintu ucinjize injize ivyurya gusa ibinza kuvuga ko ari bibi kandi bisa hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese sohora ubaze ucuruze uhejeje gucuruza niho nzobirekura bisohoke BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire Obera akabona ati none ko nakawe twari twamure erega ivyo abo muri Obera nabo baca babimbwira ko nakayinjije ibinyene meme karite uwa mwankiye kubera iki wa Obera agacavuga ati je ntavyo nshoboye BBN yabizibiye kandi rero aho rubere n'urugugu ntiruzi ko tubikontorora twaragiye turatora hose ivyo yaretse birinjira tuja gupima muri laboratoire atazi kugira n'abantu nkabo none mbwira nzokoresha ihe toroshe kugira menye umurundi w'ukuri nshobora kwizera ndahumirije ndagiye kuryama ndazaragumije ninde nzomutora gute ni digitalisation nta wundi muti digitalisation niyo solution de tout ibintu ndabiraba kuva hariya ku magazine wabiranguyeko amahera wabiguze nkavyibonera gushika kwandi babwirwa muri Obere ni wandikesha ko ari matière première kandi ari produit fini andika ko ari matière première agaca kwandika ko ari matière première ugaca ugenda ugaca gushira muri emballage ugaca ushora none nk'ivyo nzobimenya gute kubera rero ntari imana burya ni imana nayo nyene hari igihe izindwa abasha Yesu yari kwemera ko Yuda babana agaca mujeje ikigega amuzi ko muzi yuko ikigega n'amaraso ya societe Yesu akemera Yuda akaba ari batwara ikigega nabo nyene karabaso none je umwana w'umuntu nije katoso ntagira unyidogera ngo wabano mubona none je ndabamenya gute kuko no shira habonzi ncasaga nubatse akazu ka mwana wa mama none je abantu ndabaziye urumva candaba uwi wacu uwo twize hamwe uwo duhurira mu kabare cyangwa muri restaurant cyangwa mugenzi wanje kuko mugenzi wanje ni wacanzanira ngo hariho umuntu mwiza nawe hariho ingwara tugwaye mu Burundi umugenzi wawe ntacumura